Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa kandi abashimira cyane ko muza tukifatanya muri ibi biganiro aho dusesengura uburyo politike iba yifashe mu karere niba biriko birahabera. Rero uno munsi reka nk'uko abandi bose bamaze iminsi babikora dusimbire muri Congo tuyage kuri aya makuru avugwa yuko M23 canke abo jewe nitwa ngo batayo y'igisirikare cy'u Rwanda ikorera muri Congo igiriya ni batayo yuzuye ntabwo M23 ari umutwe w'iterabwoba urimwe abasirikare bujuje ivyangombwa bakorewe training bafise amategeko bakorera kuri demande ya president na komanda wabo bamwe abaraswa bakatwagwa mu bitaro bakavugwa abandi bakagira recruitment bagatwagwa urumva ni batayo yitwa M23. Kuri komantere yiwanje M23 ni batayo y'igisirikare cy'u Rwanda ariko ntabwo ikorera abanyarwanda. Ivyo ibiri kirakora muri Congo vyose inyungu zija kuri Paul Kagame, Jeannette Kagame, Ange Kagame, bariya bahungu ba Kagame bose ntama nabariya bandi bamwegereye bariya hendagiza kuza baramufasha hariho abamupfukiriye abamukingira ikibaba ari nabo acaza aramanyagurira ko duke ntabwo novuga ngo nubwo bamwiyegereza bakiyerekana yuko nabo bafise power biragaragara ko ata power bafise. Ipower ni y'umuryango umwe wonyene Paul Kagame, Ange Kagame n'abana Paul Kagame, Jeannette Kagame, nyina Mongi n'abana babo nibo bafise iyo power abandi bose n'abakozi babo. Nkuko iyi M23 ari abakozi babo kandi iyi M23 abayirimwo abantu basanzwe si nk'abaja mu gisoda gisanzwe n'abantu batoranijwe nyene baba batwaweyo bakorewe training ibumvisha yuko bategeza gukora bakorera ku buntu bakitanga babahenda ko ari gukunda igihugu ko ari mu nzira zo gukunda igihugu ariko abeshi ni muri babana b'abanyamurenge bari muri Congo abavyeyi babo mwarumvise ko bidoga bavuga ko abana babo bazimiye abeshi ni bari muri bo abandi nabo nyene n'abana bavutse intambara yaheze batazi vy'intambara nibo bashogwa muri z'intambara babahenda ko bagwanye intambara y'akataraboneka base wabo aribo babo ba Kagame bakabumvisha yuko nabo bakwiye kuza kugwana izo ntambara ariko ku vy'ukuri ni batayo ya Paul Kagame ivyo biba vyose bija muri banke yiwe ntabwo ari bifasha abanyarwanda. Ico kuri jewe ubwo no gusasenguza bw'iwanje kuri M23. Hanyuma rero kuntuze UN je narababwiye UN ni njambazi nka Kagame ivyo abantu hari abantu menga UN itandukaniye na Kagame UN none ntiyirgira fata abagabo babirabure ibaka abagore babo birirwa mu mashamba yo kwisi yose kwica abantu ngo bari mu ntambara ngo z'abateroriste kandi tuzi neza yuko aba bateroriste bose babaho ari aba bazungu babashiraho bizwi neza yuko inkoho bagwanisha aribo bazibaha bizi nezwa yuko hari abasirikare babagenzi biwanje bakorera muri iyi UN bavuye mu gihugu cy'u Burundi iyo baje mu kiruhuko turayaga cyane barambwije ukuri yuko ikibatangaza niyo bitwa ngo batsibigwanisha bo bitwa abateroriste inkoho babaha muri UN bagwana bafise zikomakomeye nizo nabo bateroriste baba bafise none umuntu wo mwishamba iyo nkoho ikomakomeye nziza ikurahe rero ikuba aba bantu jewe ngo barashwe nagomera babwize kuri katakina kimwe kiba ku musirikare wa UN w'umuzungu ngo mbabare nta na gato igesi ninzo kwirwanda bahenda igituma ntababara nibo badushira muri izi ntambara kandi intambara zose barazishigike bari kurizo reka renda babwira ikintu cambabaje mu jewe icyambabajwe no kubona aba bajambazi ba UN bishwe n'abajambazi nkabo ico nico cambabaje shonyene vyobaye vyiza iyo iyi helicopter yababaswa iyikamanurwa n'imiburiburi n'abasirikare ba Congo akaba aribo bayikubita hasi kabisa bakavuga ati namwe murabatindi mu bandi mu bijambazi tuko turagwanye namwe murimo ico kintu no cerebra kabisa cyari kunezereza cyane ariko murabona yuko mu bisanzwe
bari abajambazi je nibaza mbere ko hari n'igihe wasanga bari kuri surveillance mugabo communication batayo ya M23 usanga batahanye communication nziza n'abakorera secretly erega aba bo muri UN nabo abasirikare benshi bicara barimwo batazi ko bariko barakoreshwa ariko key persons hariho abantu bari individuals neza cyane bakorana na Kagame bakorana n'abajambazi bashigikiza intambara usanga rero communication yo kugira ngo babakurikiranire babarabisha abasoda ba Uganda bari abasoda kumwe bahora babigira impunzi ziko zirahunga babakurikirana babahenda ngo nimuze tubaha ibiryo batuye ngo bararuhutse bukeye bagasanga abasoda inyeshamba z'u Rwanda zabakikije bariko barabica nivyo n'ubu niyo tactique bagikoresha buryo usanga helicopter yahagurutse igiye igiye kubarabisha barabe aho abasoda ba Uganda n'aba Tanzania bageze guko kari akarere je nemera yuko karimo abasoda bose na Kenya biriya bihugu byose birafitemo abasirikare vyarungitse mu mpisho usanga rero iyo helicopter nkuko yamye bikora kuva kera yari hagurutse igende kurabira M23 uko akarere kifashe aba M23 nabo barakanguka bikeka yuko ari za ndege za Museveni ziriko zirabakurikira nico kintu conyene ni iyo niyo jewe ku busesenguzi bw'iwanje ariko si ngombwa ngo umuntu wese abibone nkuko ubwo nibwo busesenguzi bw'iwanje no ubona ahabaswa babiri bahurira mu rugo gundi muntu bagahanira y'ingumu nico conyene no ubona ngo UNESCO ngo UN imaze ngo imyaka kuhera ngo mu 1999 itunye Kongo ngo peacekeeping bantu b'Imana tutabeshe iyo peacekeeping ushobora kurinda imyaka irenga 200 ariko akaba atana rimwe ahantu uri abantu baheba kwicwa iyo peacekeeping ni yahari ariko ni peacekeeping ku makampani baba bakingira bari abadereva batwara biriya bintuzeye bashomba buriya butare bari abadereva batwara buriya butare barabaherekeza babaha abasirikare babaje inyuma n'ababaje imbere kugira ngo babaherekeze ntihagire umukongo adyogora ngo reka kutwiba ni peacekeeping ku makampani yaba ari kwiba Kongo peacekeeping ku bakongomani rero bavutagurana naho bomanagurana indege zabo zose zikagwa muri Kongo je ntaco bimbariye kuko nabo n'abajambazi kandi nabivuze kuva kera uburundi naranabubwiye nuko gusa abanyepolitike nabo b'abarundi besha ari intumva je narababwiye nabo bakwiye gukuramo akarenge kujya bakuyemo akarenge muri ntuzeye ngo ngwarukiko mpuzamahanga ngo naho bazohanira abaperezida base gukurikirana amabwirizwa n'abantu zeye n'ibihugu bimwe byo muri Afrika bikwiye gutangura guca ubwenge bakikura muri iyi UN iyi UN ni injambazi nta nyungu nimwe ifitiye Afrika nta nyungu na nto ifitiye Afrika atari kutwiba no kuduhemukira gusa nuko abakozi babo birirwa barabaka abana b'abakobwa babateza ingwara babana bavyara kwa abana batazobafasha kurera nico cyonyene dukura mu nyungu nk'izi rero kuba abaswa bahuriye mu mashamba ya Kongo bakahana ingumu na kamaramaza ahubwo ikindi naco kimaramaje ngiki Afrika yariteje urubwa ibihugu vyuzuye abahungu muri Afrika baduha itegeko mu kurera umuhungu murera nk'amata y'abashitsi ugasanga abahungu babashira hejuru mugabo ngiyo Afrika nzima isumba kontina zose zibaho Afrika nzima ngo abazoza kuza baracungerera umutekano ngo batabaye abazungu ngo n'abarabu ngo nibo boza baraza kuducungera umutekano barenga yabo barenga ingorane bafisi wabo mugabo ngo Afrika nzima ahantu hose uzokumva ngo harimwo ngo aba UN abeshi uzosanga ari abazungu canke abarabu none ndabaze mwabagabo babiraburemwe mu maziki mwabagabo babiraburemwe bitandukanye no kwambara amapantaro mu nzu mukagara mu ngo mugatanga amategeko y'urutavanako mu maziki mudashobora kwicara hamwe mukavuga ati bituravyase Afrika yarabananiye gucungerera koko Afrika yarabananiye gucungera koko n'abasokuru batari bazi kurasa inkoho bakoresha imiheto baracungereye Afrika bishoboka aba bazungu bagiye gupenetra Afrika atako abasokuru bacu bagize noneho ubu sinzi yuko hari agashinge bateye abagore muri kiriya gihe abana bose bariko bagiye bavuka bari wiki sana ugomba kumenya abantu ba mbere b'ubwoba urondera mu bagabo babirabure uwari wose umva jugumira ngo yabonye yicira ngo hango bari abantu ngo ntiwo bavuga ngo bonyicira baba abanyapolitike bari muri diaspora uvuze umukoroni baratitira ngo hoho ngo ujye muntu bavuga ibintu bibi ngo ngo abazungu ngo ntibavuga none se ntibariko barabica mubona
urashobora gucira urubanza Jambazi Isugu Kagame ugaca wibagira gucira urubanza Jambazi Isugu UN ugaca ubesha ngo umuntu w'imvuga kuri ngurondera ngo kuzoyobora igihugu ico gihugu uzoyobora nicaheko nico gihugu naho nawe wokiyobora ari ukucahuriramwo iyi mihimbiri bakaza kubandanya batwiba atakindi ni ibintu bibabaje cyane barundi kazi namwe wese mu ururimi rw'ikirundi abirabure dukwiye kwiga kara tukikubita agashi tukikura umwaku tukavyuka mu gatondo tukinyugunyura abakera baje kwinyugunyurira ku mwonga biga bintu nanje ubumbona umenga nivyo dukwiye kuza turinyugunyura ku migezi tugakura ubujuju mu mitwe tugahagurukira Afrika yacu tukayirinda nta munyamahanga adusumbya gukunda Afrika yacu nimba hari umuntu nemera ni president umuhisi president Ndayishimiye Nkurunziza Peter umuhisi igihe aba baswa bari mu gihugu cy'u Burundi muribuka ko natwe bari barabazanye ngo bariko bacungera umutekano kugira ngo intambara ntisubire kuba ariko burya n'ububeshe bagomba kuba barimba kuko intambara zose ziba nibo bazorukestra baba bazi ivyo barimo ariko president Nkurunziza yarabitegereje bari mu Burundi hari hatangwa ico bitwa human trafficking ku bana b'abakobwa ubusambanyi bwari burenze igihugu cy'u Burundi u Rwanda Kenya Uganda urumva hari hamaze kuba ubusambanyi bumaramaje aho abana b'abakobwa bari basigaye batwagwa muri izi ndege ugasanga uruja n'uruza gusa rw'abana b'abakobwa ndetse harimwe n'abana bakiri bato cyane b'imyaka iri munsi ya 18 ikindi naco hari uruja n'uruza rwo kuguma biba batuma abantu kuza barimba ubutare biba ibintu vy'ubuswa bwishi noneho bica bihurirana nuko president yamaze kumenya yuko aba ba UN bakorana na babuyoya nyene bari bamaze gutangura gusubira gukorana na babuyoya president aravyitegeza ati ibintu si vyiza abahuambira ati muvuge mwamviriye mu gihugu igihe atangaza katabakeneye abantu bose baratangaye ariko wewe yari umushinga ntahe atatwarisha president Nkurunziza ntabwo yatwarisha ubugabo bwiwe guko abagabo beshi babirabure uguma wumva ngo rega genda umugabo oya president Nkurunziza yarazi yuko kuvuga ngo rega genda umugabo uri kuragwana n'amashitani ntigishoboka president Nkurunziza yagenda ku Mana akayibwira ati mbarira ibikwiye abari byo nkora Imana ikamwereka ati abana nibo basi bawe nibukwiye kwirinda akagira kuri iryo ntiyagira ku bugabo bwiwe kuko yarazi neza ko ubugabo bwiwe ataco buzomumarira atana gato yataho buzomushitsa atiyegereje umugabo nyamugabo ari nawe Mana ibintu rero byose yakora abantu baratangara UN yarabahinza bahimisa ati muzoye mwamviriye mu gihugu none ntibatekeye bakahava baratekeye barahava rero UN imaze igihe ikirakorana na M23 bamaze igihe bariko barakorana na ba Kagame ntimwibagire ko uno mu mwaka uheze habonetse urupapuro rwerekana yuko Kagame yemereye abanyamerika ko bazokorera mu gihugu cy'u Rwanda bakavuga yuko hari hamaze gushika abasoda 1000 bemerewe kwinjira no gusohoka batabajijwe ivyangombwa kandi bemerewe kwinjira no gusohoka batasatswe ngo bamenye ivyo batwaye n'ivyo badatwaye ariko ijya kontra ahanini yari hagaze kuri ijya traffic organs ibiga bihimba by'abantu bo mu Rwanda bari abanyarwanda bicwa bakagegenwa ibihimba bakaza kubidandaza ha muri Amerika bijya nivyo vyariko ariko kandi nimba ivyo yarabisinye kandi abatayo yiwe nkuru ya M23 iri kiragwana iri muri Kongo kwiba ubutare nuko nabo bamwemerera hagiye hari amasezerano bahana kuko nta yandi masezerano Kagame yari guhana nabo yandi ateza kubironkamwe inyungu nabo bakabironkamwe inyungu baravugana bati wewe abantu bawe uzobafata ubakerere ibihimba byabo byose tubikugurire ntituzokwigera ducakara twige kara tuvuge ngo human right ngo ibiki nibiki tuzokureka wewe ufata bushaka ubakerera natwe tukugira natwe tugura vya bihimba vyawe tubitwara ariko nawe batayo yawe nkuru ariyo M23 ikibandanya gutera ibitayero vyo kwica bakongomani kubwishi kugira ngo injambazi nkuru ya byose UN ibandanye ikorera muri Kongo yitwaje ko irarinda amahoro aho ni inyungu ku nyungu uko haba abo bantuze bawe abo basirikare bawe banabo hari igihe bazohora bariko barimba ubutare ubundi nabwo baburangura ku Kongomane babudandaza hanyuma natwe twe tuko turimba ubutare muri Kongo UN ducungerera umutekano
hanyuma wewe abantu bawe nabo bica abakongomani hanyuma kandi uzurica n'abantu bawe utudandaza ko ibihimba tugura dutwara niyo masezerano agaragarira umuntu wese umunyagihugu wese yitegereza ivya politike nico kintu cyonyene umuntu yovuga niyo masezerano agaragara ahaboneka kuko nta kindi kintu cari gutuma abanyamerika basinyanira na Kagame ngo bazoba bari mu Rwanda ngo binjira basohoka ngo atawubasatse agahugu nkakarya nta kintu kimwe bagakoramwo nta mashamba akomakomeye arimwo bovuga ngo bafise ngo kuja gukorera y'ama pratique akomeye imyimenyerezo nta kintu na kimwe nivyo vyonyene basezeranye nivyo vyonyene basezeranye rero Kagame n'umuntu atarifana yaramaze kumenyekana ukuntu ameze umuntu wamushavuje ntuzovuga ngo ndetse naho utamushavuza naho gusotora akabona wamuhinyuye aravuga ati nzogufata hanyuma burya rero baramwihimuye ko aba bakoroni bibagira amasezerano bamusinyiye arabitegereza ati nuko basha mungize ati nanje murazi ko ataco ntinya reka namwe ntangure kuba tweruka ndabereke ubu burya yamaze gutanga sinyare ati niyemeje ko nzohora ngwana nande nzohora ngwana n'abantu bose ibihugu vyose biriko bigerageza kunkura muri Kongo bwabo Burundi yaba Tanzania yaba Kenya bose nzobagwanye kuko burya Uganda bijya baraduhenda Uganda ndazi ko bakorana neza na Kagame bijya babahenda ngo bafashwe n'abasirikare ba Uganda bijya vyose ni trick ndabibabwiza ukuri bijya ni trick nta muntu yoza aravyemera kiretse abantu babo nyene bajya abantu babo baba muri diaspora ariko kera bakorana igihe bariko barica abantu muri Kongo bari abantu bariko barakorana na ba Kagame na Museveni bari babashigikiye nibo bantu ubu bari muri diaspora babandanya bemera ngo hagati ya Museveni na Kagame ngo ntibumvikana ariko turabizi ko bijya ari trick mugabo ico nzi ico nuko bazogerageza gutera akajagari ku bihugu byose biko birafasha Kongo kwikukira hanyuma kandi uriya mu ex-president uriya Kabila ni Kabila kabisa ni izina n'iryo muntu na Kabila nyene nta bwenge kuko sinumva ukuntu wokwemera kuzana abanyagahinga bakure ngo bagucungerere urugo kandi ufise ababanyi beza jewe nyoboye nka Kongo igihugu ca mbere nosaba abasirikare baza kumfasha igihugu ca mbere cyo Tanzania muri kaya karere naho no kwemera tugakoranira kontra Tanzania igakizana company Kimbu Butare yihemba mugabe kanyirukanira abansi banje ati kubera iki Tanzania cyambere Tanzania nico gihugu cyambere kuva abakoroni bava mu gihugu abayoboye ico gihugu bashoboye gushira hamwe abantu babo babana mu mahoro amoko arenga 260 yose abana mu mahoro atajyanye ugwara kugeza nuno munsi ico ni kintu ciza ikindi cya kabiri naco iyo hageze barazi ico bitwa kwitwararika amahoro barazi abatanzania baramaze bari bazi ariko ubu ntitubizi bari bazi yuko kiriya gihe amahoro barayitwararika cyane no mu makambi y'impunzi abantu twari mu makambi y'impunzi umuntu yitwaye nabi hagize nk'abantu bumva ngo hariho ngo basuma b'abarundi ngo bari mu makambi y'impunzi ngo bariko baravuruga ibijiji vyegereye amakambi wazobona barekura igisirikare kabisa bakaza bazihekereye guko ntibakina bitwararika abantu babo n'abantu bagiye kuri mission bazikora bari serious nibo abantu ba mbere nari kugira nari kwemerera ati nibaze kumfasha gucungera Kongo guko UN birazwi ko ari injambazi kandi UN birazwi neza yuko ari nayo yigishije aba bagabo bose babasuma muri Afrika biba aba bategetsi bose baramba ku butegetsi beshi baharamba kubera amategeko amasezerano bafitaniye na UN irabemerera ati muzobandanya mugararize mube akatamanurwa nyene mu mucinyiza abantu banyu natwe tubabe hafi niho haho ubona umuntu twirirwa turarimba ngo nakani dictator ntigico bakora kuko yaba UN hari ico yibwiye ku mutekano w'umwirabure Kagame na Kabila ntabwo Kagame na Kaguta ntabwo baba bakiri ku butegetsi Kagame ntagaguta nta kintu kimwe bakiri ku butegetsi guko hari ibintu byinshi Kaguta amaze korera abagande ndetse no mu karere ivyo yakoreye muri Kongo biboneka ko ari ibintu by'amakosa byari bikwiye ndetse n'igihe cyo kuba ku butegetsi cyararenze ari nkamwe babesha ngo ni demokrasi ngo bahagarariye demokrasi Kagame wewe nuko nyene ariko kandi namangaruka nka komurusyo nkoma n'ingasiro jewe sinzoba nk'ababandi ngo Kagame ngo ni mugome ngo Kagame yarigishijwe Kagame yakuriye muri Uganda baramwondagura uko kugwingira yagukiriye Uganda ibintu byose yavyize Uganda
nk'uko n'umugore wiwe ibintu byose harimo n'ubusambanyi yabwizi Burundi sinzoharira Janet ubusambanyi yabwigiye Bujumbura abanyabujumbura nibo babumwigishije Museveni Kaguta ntuze nawe Kagame ubugome bwose yabwigishijwe cyane gose n'abamuha training muri Uganda rero sinumva ukuntu twoza turavuga ngo ni Kagame gusa mubi ngo abandi raberanda mugira ibihe byiza rero mwese reka tugeze ngaho iyi nkuru tuzosubira